Yes, Barundi kazi inshuti z'Uburundi. Ndabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye muri za mpande zine zigize isi mu ntara 18 zigize igihugu cacu ciza cane c'u Burundi. Muri no munsi turafise umunezero mwinshi cane wo gushimira Imana, wo gushimira igihugu, na cane ko mu gihugu cacu Imana twayishize imbere. Gwe rero sinja kuvuga vyinshi ko mugumiza amaso kuri kamera n'amatwi yanyu, mugumize ku gatelefone kawe canke se ku televiziyo yawe ko ugiye kubona vyinshi vyiza biryoshe. Umunezero ni mwinshi ku Barundi n'Abarundi kazi cyane cyane bagize umuryango mwiza cyane kandi wagutse w'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono. Mbere yacu murahabona abashinga ntahe babiri babadakuramukije. Amahoro cyane. N'umunezero ko baramutsa n'iteka ryo kubaramutsa ko tundi kuvuga mu Burundi. Fasha mukangera mukatwidondora mu kwibuka batabazi kuko abamenyereye kurikirana iyi televiziyo yacu baramaze kubabona ariko mutwibutse. Ego kubatanze jewe nitwa Michel Sengiyumva. Asanzwe nkora mu kigwana COP. Nkuko mubona nyene ngaha mahagaze aha ni mu kigwana COP gisata c'Igitega. Izo nyubako mubona ngaha inyuma yacu. Hama nkabasanzwe ndi mugenduzi ajeje ibikorwa by'amakoperative mu kigo ca COP. Nkaba nari intumwa y'umuyobozi w'ikigo nk'intumwa yaje guherekeza koperative Kibonobono Oyo kugira ngo ishobore gushika ku ntambwe igeze ko uno munsi. Urakoze cyane. Turafise ipapuro byinshi mu ntoke kandi musanzwe mukora muri ANACOP. Ibyo ipapuro byo birimo iki ku Murundi cyangwa se umwene gihugu yifuza kumenya ibintu byo birimo? Ego hano turafise ibipapuro bitari bike nkuko benshi babibona. Izi mpapuro zirimwo vyangombwa vy'amashyamwe amakoperative y'abarimyi b'ikibonobono mu ntara 17 z'igihugu cy'u Burundi. Haburamwe intara imwe. Harimo rero vyangombwa twovuga ngo bari bamaze imisi barondera aya makoperative duhejeje gushinga canke bahejeje gushinga hano muri koperative Kibonobono. N'amakoperative twavuga aheje gushingwa inyuma y'ingendo koperative Kibonobono baramazemwo imisi mu ntara zitandukanye baherekejwe cyane nono boss no mboneza murayizi mwese nibaza ko atanu kumuvuga nko mwizina muri mwe abanwanyi. Twebwe rero twaraberekeje muri zo ntara turabaha impanuro zitandukanye mu gushinga inzego z'amakoperative intara ku ntara z'abarimyi b'ikibonobono. Ubwo rero izo nzego zimaze gushingwa hagashingwa amakomite hagashingwa amakoperative byaba ngombwa ko baca bahabwa byangombwa buri koperative ukwayo. Ni muri ntumbero hano twari tuje kubashikiriza ku mugaragaro dufatiye ku vyiganyo bari barakoze bigaca kwa notere bigaca mu banwanye bakabisinya bakavyemeza bagasinya hose mu mpande zose. Natwe tumaze kuyihweza neza uko amadosiye yabo bari bayatanze ameze duhisemwo kwemeza yuko havutse ku mugaragaro amakoperative Kibonobono mu ntara 17 bari baduhaye ko amadosiye. Ni muri ntumbero twatuje kuzibashikiriza. Mu rugendo rw'intara 17 mwafatanije nabo urugendo rwari rumeze gute? Mwarorohewe kugendera abanyagihugu bo mu ntara 17 na rejya bose badasangiye imico? Ego urugendo rwo mu ntara 17 twavuga rwagenze neza kuko benshi bari banyotewe kubona ubwa mbere ubu yitwa David kandi bakaca baremeshwa nuko baherekejwe n'inzego z'igihugu zijejwe ibi by'amakoperative ikigwana COP. Rero ntivyagwanye cyane kwabaye ngo kwegerako kwabaye ahubwo mbere n'ivyo bashaka bari bifuza ko ibi bintu bija ahabona bikaja imbere y'amategeko. No kuri urugendo rwagenze neza cyane. Nivyo intara 17 canke se koperative 17 zirabonetse. Umunezero udasanzwe ku banywanyi cyangwa se ku banyamitahe ba koperative y'abarimyi b'ikibonobono muri izo ntara. Intambamyi nyamukuru mwarahuye nazo nizi? Ego hari intambamyi kumbure zoba zaragaragaje. Ubwa mbere nuko gukora nko makoperative benshi usanga batazi neza ivyo ari byo. Iyo ni intambamyi twabonye ugasanga bamwe ntibazi mbega uburongozi bwa koperative bumeze gute. Ni ntambamye ni abantu usanga batavyumva bagaca intege abandi abo ariko kandi nibisanzwe. Ariko kandi zimwe ntambamye twagiye turabona nuko hariho abanwanyi bama koperative batari bwari mu Kibonobono.
ariko twanabasavye ko boce bari mu kibonobono bose kugira ngo imvura niyatasura se tubone abarundi bose ko ari mu kibonobono gishajije. Ese twobona uko abanwanyi bangana amazina mpapuro ari kibiti vy'ibonobono bihungabana mu Burundi twebwe vyo turyohera kuko ikigwana kope mu vyo kijejwe nuko abarundi bose bakorera hamwe nkuko nyiri cubahiro akunda kubivumera akavuga ati ubwa dushike kuri yamuna kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060 ni vyiza ko abarundi bose bakorera hamwe kandi amazi imisi amiriza abarundi imyaka 5 iraheze ababwira ati turi kumwe twese birashoboka. Rero twifuza ko kuvyukuri mu ntamanye twagiye tubona zoterega umuti imbere vuba na bwango kugira ngo dushike kwiterambere rirama. Mu kivugo ca David namvuge mwizina aho tuvuga mwizina ikivugo cy'umwubaha David hariho ijambo rivuga ngo umurundi ahaze umurundi aguwe neza. Ariko kandi arakunze kuvuga yuko gishoboka mu gihe tugiye hamwe. Nawe mu ntumbero arakeneye abantu bashika miliyoni ko biri kose miliyoni nturakwiye. Mwahanura iki abantu batarumva akamaro kuja mu makoperative nkaya na cyane cyane ariko ari mu gitego ashobora kubana n'ibindi biterwa kandi kivamwo ibintu byinshi nkuko nyine cubahiro mukuru w'igihugu yavuze yuko ishobora gutuma hinjira amafaranga menshi bese twashobora kuronka n'ibitoro n'ibindi byose. Ego cyo tuhanura abandi batabwaje muri zino koperative ubwa mbere nuko bomenya yuko nyamugenda kataremira impeshi. Ikigira kabiri nuko bomenya yuko iki gitegwa kiri mu bitegwa abantu bari baribagiye kandi burya mu gihugu cyose ugiye kuraba mu bitoke hari iwacu ugatumba hari ikibonobono. Rero ko hariho uw'Imana yakoreyemwo akaba ari karakangura abarundi akaba karabereka yuko ari inzahabu dutunze twahamagara abarundi bafise amatongo bafise aho barima mbere n'abadafise aho barima binjire muri zino koperative na cyane cyane ko vyoroshe ubatikiri ya koperative bahora babona menga ni imwe iri Bujumbura ubu binjire mu koperative yiwabo mu ntara. Mbere twifuza kandi amakoperative ashika no ku makomine no mu mazone no ku mitumba gushikaho ikibonobono tukirima kujya kwikawa. Rero twoca tuvuga duti hamwe amakoperative y'ikibonobono yogwira mu gihugu n'igihugu cyo bagiteye imbere umworo nk'icuru ry'umufuko karonka amafaranga na cyane ko nkuko twamwumvanye avuga yuko ibiva mu kibonobono bizoshogwa hanze bikazana amadevize. Ico rero ni ikintu ciza ku gihugu cy'u Burundi. Ikindi naco burya twebwe tubonye amakoperative karagwira n'igiga cya leta kirabomboka kuko aya makoperative azotanga amakori muri leta. Nivyo koko akubatabizi ngire ko ndanabamenyesha yuko amakoperative akora mu gisata cy'uburimyi leta yarahaye akarusho ko gukora imyaka 5 batariha amakori. Ego twagiranye n'ivyo tumushikirize amakoperative y'intara 17 kuri programme batubwiye nuko bagomba ko bagira urunani rw'amakoperative uku wari 17. Ikigwana kope kiriteguye kubaherekeza uko nico cyashiriweho giherekeza abantu b'ivyumviro vyiza nk'ibi. Rero twagatse bimushikirize ku mugaragaro kugira ngo n'abariko badukurikira babone yuko koperative kibonobono tuyishigikiye mu nzego z'igihugu mu cyane twebwe igisirikijwe by'amakoperative bumve yuko ubu atari koperative ya David ni koperative y'abarundi bose ni koperative z'abarundi bose kandi ubu birazwi ziramenyekanye imbere y'amategeko zamaze gushika mu kigwana kope. Murakoze cyane kumburi abana arinzi kuvuza impundu naca mvuza impundu. murakoze bariko baradukurikirana murabona ko byukuri ndiko ndamwenyura n'umunezero mwinshi udasanzwe mfise. Ndashimiye vyimva mutima Imana yo mwijuru yo yabanye nanje kuva mu mwaka wa 2023 mu kwezi kw'icenda igihe nari ntanguye kuvuga ivy'umugambi w'ikibonobono. Kwabaye urugendo rutoroshe ariko kandi Imana yaranzigamye gushika uno munsi aho natuzwe ibitutsi vyinshi yuko ngomba nibe abantu ko atakindi kingenza ko ndiko ndironderera ubugari bw'iwanje ndumwe ariko no munsi Imana ikangejeje ku rugero kwaho vya bindi nahora mvuga ndi jenyene bigiye kuba ivy'abarundi bose. Kigize kabiri ndashimira leta y'u Burundi kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri nyumba 10 kuko bahagarariye amahoro umutekano n'iterambere. Iyo turiko turakora bino bikorwa
turoroherwa kwidegemvya mu Burundi vy'ukuri n'abari hanze mu vyumve amahoro n'umutekano biruzuye kuko turiko turakoresha amanama ya bose ano makomite mu ntara vyarashitse twaraho twagenda ijoro bivuze yuko mu Burundi urashobora kuva i Bujumbura ukarara mu Kirundo wigendera mu masaha y'ijoro ukagenda atankomanzi kandi icyakujanye ukagikora neza atangorane. Hanyuma leta kandi turayishimira biciye mu kigo Anakope cyo kijejwe gutunganya neza ivyo ama koperative by'ukuri kare twavugira muri Kibonobono oyo ku batuzi mwarumva tuvuga Kibonobono oil ariko mu nyuma havutse ayandi makoperative yitwa Kibonobono. Hanyuma rero jewe ntabyo nari gushobora iyo hataba ikigo Anakope. Rero cyarabidufashijemwo kuko haragombye no kubamwe mbere no kutumvikana hagati mu banywanyi bwa Anakope yaciye iba hafi cyane ica mbere ituha n'umuhinga nukuri jewe naranezerewe cyane maze guhura n'uyu mugabo kuko twakoranye ibintu byinshi abanza aratwicarika abanza aratwigisha aratubwira ati koperative zitunganywa uku bigenda kuriya amaje ndavuga ati jewe ico nifuza n'iterambere ry'abarundi mukuri nk'umuhinga kandi mukamwarungiswa na Anakope uko mwebwe mubona abene gihugu bo batunganizwe cyane abanywanyi botunganirizwa naba ariko mukora kuko uyu mugambi subi wanje bace rero babifata mu minwe baratwerekeza ati bimutegezwa kubikora uku mwarabonye araho henshi twari kumwe naho batashitse kubwo gufatirwa kw'ibikorwa ibyo twakoze bategezwa kubiverifya barabe by'ukuri ndibuka tuje tuzanye bino bintu barafasha umwanya ukwiye bararaba neza ko bikurikije amategeko cyane ayo batubwiye. Rero turashimiye cyane gose ikigo Anakope kuva ku muyobozi wacu mukuru directeur general hamugiye yobone no video yumve ko tumushimiye we yaduhaye umuhinga ashoboye kubidufashamwo kugeza runo rugendo rube rugeze hano hantu. Turashimiye n'abakora muri Anakope Gitega bobo kumbure bavuze ati kano bantu twihute kubatunganiriza narijya arabuburi bahurikiye mu burimyi kugira ngo ntibaze baceregwe. Rero ko bariko baradukurikirana abari baragize amakenga bari ku mugabane wa Australia bari muri Amerika abari i Burayi eka no muri Aziya muri Afrika mu Burundi mwumve neza yuko gushika ubu havutse Kibonobono Bubanza Bujumbura Rirare Bujumbura Rumonge Makamba Rutana Mwaro Kibonobono Muyinga Kibonobono Ruyigi Kibonobono Karusi Kibonobono Cankuzo Kibonobono Kirundo Kibonobono Ngozi Kibonobono Kayanza Gitega Cibitoke urumva na Rumonge. Izo ni Kibonobono 17 na koperative kandi zigizwe n'abanywanyi benshi. Nawe rero usigaye inyuma urabona iyi ni ntambwe ya mbere duteye twironkeye amategeko kandi kira ntara yose nkuko babibasiguriye irafise abayiserukira bashobora gutunganya ivyabo hariya ubu ntibikiri vya David. Hanyuma tusaba mwubahwa heje kudushikiriza bino bintu nyakubahwa muze murushirize kutuba hafi turakeneye inyigisho zingene two kwitunganya kandi nibaza yuko ngira ngo bizoshoboka mbere reka hapenda basubiza n'umwanya mu gico mitubwiye ko kizo nyigisho muzozituronsa hama kandi turanabasaba kugira ngo muzo tube hafi n'urunani nago nyene ruvuke kandi gwisunze amategeko na cyane turasaba ngo muzoturonse mu buryo bukomeye gose amategeko nyezina ya mategeko règlement d'ordre intérieur tushobora gukorera ko yemewe n'ikigo Anakope kugira ngo umuntu wese yashizemo umutahe ngaha akingigwe. Hanyuma mu gihe jewe David nabo turi kumwe canke aba bose batowe mu vyitwaramo nabi bahanwe hanyuma kandi uwashizemo inyungu umutahe aze abone inyungu. Sinzi ko ico
hari ico muhava mukitubwira ko mwo kitwemerera kugira ngo n'abariko baradukurikirana bavyumve neza yuko haruhande yibi tutagarukirije ngaha kumbure ko anakope ngira yoba igiye kubandanye dushigikira kugira ngo habeho n'amategeko nyezina kugira ngo uwogomba gushiramo umutahe wiwe abazi vy'ukuri ati bino bintu byarakurikirana n'abahinga kandi birazwi muri leta je ahanje mbaye ndashima mugabo ni nosaba ko ngira ngo hari ico mwogenda mutwemereye imbere ya kamera kugira ngo n'abanywanyi babimenye hanyuma ariko baradukurikirana hane no video ngizi vyabaye murakoze ego David urakoze nkuko mpeje kubishikiriza twagira tuvuga yuko mu kibana kope bari nyuma yanyu umuyobozi mukuru w'ikigo jewe ntabwo niyadukije nuko hari umuyobozi yatanze ugwete rwo kungena ngo nze guserukira kibana kope mu gutunganya neza amakoperative kibonobono hanyuma muri uwo gwete umuyobozi ari yamaze gushiramo yuko tumaze gushinga amakoperative mwe naya cyo dutunganya inyigisho ku ndongozi cyane zatowe tubona hano mu vyegeranyo tubereke ingene koperative zitunganywa hanyuma je novuga yuko tubemereye vuba cyane nimwitunganya mukatubwira ko mufise akanya tugahuriza ku kanya tuzaza tuza twicare hamwe na za ndongozi zo kuva hari bono ucuja mu ntumbero ya leta cyane ko murabizi neza ko nyine ishobora gumahimiriza abantu gukorera hamwe mu bintu bimwe hakava n'abantu bavuga bati twebwe twiyemeje gukorera ngaha makadushikanye igihugu ko mbona kazoza none rero twavuga yuko ku izina ry'umuyobozi w'ikigo turabemereye wose mbere n'ibitari ivyo tuzobikora inyigisho zose muzamwifuza tuzozibashikiriza hari urutonde rw'inyigisho ikigwana kope dutegura nibaza yuko zogera turabaha bimwe uko ibizo genda birakurikirana mpaka mushitse ku iterambere no kwihagiro ryanyu bazoduha byose inyigisho zo kunyene koperative uko ari 17 zobanshobora gushinga imizi umunezero udasanzwe ku murundi no ku murundi kazi kamvuge ati haba kuri muri koperative bari myikibono utari mu koperative kuko nawe buca yinjira turabashimiye cyane nk'abanyamitahe ba koperative bari myikibono kandi turabashimiye nka kibono media kuko natwe twavyawe na kibono ariko kandi turabashimiye kanya mwadutije turazi ko mwafatiriwe na vyinshi tukeze na nyakubahwa David ko yashoboye kugirirwa ubuntu bwo gutera ino ntambwe sabe nabandi bose bazobitura muze mubagirira uko nkuko mwabigiriye bose bagenda bashimira turashimiye na Zombi yadufashije gufata amasanamu turashimiye abakozi bose bakora muri Anacop kigoro bagize kumbura shobora kuba ari amajoro batora amategeko mu nyuma bagashobora kugera kuri no ntego turashimiye kandi mwebwe mwashoboye guherekeza kibonobono mu ntara zose keze kibonobono aho bari hose mu Burundi mugire aho muba mwubawe ego murakoze cyane aho turabashimiye ako nagandenze ko gusa nuko vuba cyane muzoca mutora amategeko y'indani mu nzu reglement d'ordre intérieur bazokorana mu nama ya bose barekejwe n'ikigwana COP kugira ngo amategeko yanyu yunganira tubahaye azoca jaho mu yumvikanye mu yasinyire hanyuma koperative ho nk'umuryango wo mu rugo umuryango ukundana murakoze namwe imana ibahezagire murakoze cyane